ko nyene ndibuka bakima programme ya mbere kugenda gukora beat nibaje ko kantu ducisha ko nyene iminota 2 iki kumbe rero suko bigenda ibintu bifata umwanya cyane ahubwo mukazibona n'abantu basohoye ntimuzeze bona baneglija kuko hagiye haba ari ingwano iteye ubwoba hariya kugira umuntu akora igikorwa cyo neza gisohoke. Kaze bakunzi ba K90 TV, kaze mu biganiro byacu, kaze mu biganiro cyacu cy'uno munsi aduho tugira tuganire no mu ujene adasanzwe akiri muto, afise byinshi atuyagira kuko yamaze gufata itara yiwe arayidushikiriza neza cyane ati abarundi nanjye basangiza ibintu biryoshye. Ubu rero akatumwumvirize ni umuririmvyi umudiho wa R&B, tugira tuganire muno mwanya, afise byinshi atuganirira, afise byinshi atubwira. Bro safi sana kabisa. Yeah. Ego twidondora kwa dukurikirana. Bon, jewe nitwa kwizina rya Ken Kenthy. Yeah. Amanga bandu mu artiste burundais. Yeah. Hanyine akazi kanje k'umuziki ndagakorera hanyine BJ. Yeah. Yep. Hama sinzi ko arico no kongereza ko. Birakwiye ka tuganire kujanye n'umuziki usanzwe umuririmbyi. Ego. Yeah. Ufise indirimbo zingahe? Bon, jewe fise sinzi ko navuga ko fise indirimbo zingahe ahubwo umaze gusohora. Okay la. Bon, aho maze gusohora indirimbo imwe. Yeah. Ikaba iri kwizina rya Trust Me. Trust Me? Yeah. Trust Me. Hama hakaba haheze ikintu cha je crois 9 mois. Yeah. So, yeah. 9 mois. 9 mois ni nyinshi. Bon, navuga ko ari nyinshi kuko hari imvo zatumye ntasubira gusohora après iyo nasohoye iyo natangiye gusohora. Tumvishe gato Trust Me twumve. Bon. Oh mami, tell me what you nachotaka. Oh sweetie, bafindeke kwibana. Ni wanoko wale hawataki kutuona sisi tukipendana. Baby boo, baby boo boo. Baby boo, baby boo boo. Love me so yeah. Oh baby trust me, trust me. Hey. Oh baby trust me, no. Yeah. Bon, niyo. Yeah. Umuntu wumvise Trust Me acha yibaza ati bega Trust Me n'umuntu wari kurabwira ati ariko arago trustinga canke ni bon just inspiration yavuye. Sinzi ko novuga ko ari umuntu yari arangira. Donc go Trust Me mu gifaransa ni fais-moi confiance. Yeah. Fais confiance en moi. Donc ikintu gihari sinzi ko novuga igihe nayiko ndayandika ngitangura kuyandika ku compose donc ni inspiration cyane ku bantu bari en couple. Yeah. Abantu ushobora gusanga nk'umuntu umwe ari nko hanze undi ari ngaha ukaca usanga rero amajambo menshi abantu baguma babwirana navuga ati ujya muhungu wawe arakuvanga agira iki. Yeah. Je nace nshima kuraba ikintu c'indirimbo nosohorera abantu nk'abo kugira baze baratransmeta ku bakunzi babo. Yeah. Abantu benshi benshi bakora story indirimbo za mbere usanga kenshi ari ikintu kimeze nka true story. Naho nashaka kumenya nawe ni byakubayeho. Bon, oya je vraiment nambeshe ntabwo ari true story ariko ni inspire ku wundi muntu umuproche ari hafi yanje. Donc story niyo ni inspire ko. Yeah. Wash nico navuga. Ego umuntu aribaza icatumye umara amezi 9 udasohoye indirimbo nyuma ya Trust Me. Ubu caravuye mu nzira. Ego caravuye mu nzira vraiment. Kandi cari ikintu kijanye n'ivyigwa kwishure. Yeah. Yeah. Nari mu mwaka wa nyuma nari mu terminal. Rero nagejeje umwaka byagenze neza. Yeah. Nico cyatumye rero mba un peu bloqué kugira nze ndagenda gusora ibindi nashatse bimwe ndabikure mu nzira ama ibindi bikurikira. Yeah. Ndibaza nico. Yeah. None ubu twitege bishasha rero ko cyari kikuzibiye kwitagihari. Ego vraiment bishasha birahari byinshi ko birategurwa. Ego ma préparation kuja muri studio gusa composition zo zirabandanya. Yeah. Yego hasigaye gusa ko umuntu aja kugira recording. Kugira ngo ibintu bigende neza. So Trust Me burya ari warisohoreye he? Nayikoreye ku mu producteur yitwa Gigabit. Yeah. Yeah. Ego. Gigabit. Kuko basemwe Gigabit. Bon. Ego niwe nahisemwo ku ndirimbo yanje ya mbere.
kuko mfise producteur benshi shima kuzokorana nawe ibikorwa ariko naciye prefer kwanza indirimbo yanje ya mbere ndekorere kwa Gigabit yego umwe mu producteur beza bahani wacu mu Burundi cyane gose kandi babaze kubaka izina bana ego respect kuri wahuga hari hose ya ego umuntu aribaza kuja mu muziki hani wacu mu Burundi nkawe warutangwa indirimbo yawe ya mbere ego urumva ko wahereye kwa Gigabit umwe mu producteur bakomeye ntibigoye ntivyakugoye kugira uronke contact ziwe kugira ngo mukorane kugira ngo igikorwa gishike gisohoka ego vyarangoye kandi cyane gose ariko naronse chance yo kuhura n'umuntu yamfashije kugira parvene kumuronka vyoroshe umuntu nyene umuririmvyi nyene nawe nyene ariko bari bamaze gukorana acara branche kugira tumenyane hama and then afashe gukora igikorwa narinzanye kugira dukorane nawe birafata umwanya mutonya ariko après quelques semaines nashe kumuronka kandi umuntu ari very humble yaranyumvirije yambwiye ati bon je ntacyo reka ndagufasha turakorana kandi yaragiragire na voyage kuja mu Bushinwa asubire mu Bushinwa ariko yaremeye kwanza kwezita gatonya kugira dukora ico gikorwa hamagenda no umuntu ari sana ari ameze neza yugurutse ari cool sana hanyuma ugiye gukora ngene mwakoranye umaze gushika muri studio cyane nk'umuntu yumvise nk'aba producteur abarimvyi bazatubwira ati producteur yumvise ko ari indirimbo yawe ya mbere usanga ashatse gufata nabi ivyumviro jewe ntavyakire cyangwa yumvise ikiyumviro cyawe ciza akagiha ubundi we akakikwima nivyo nariko ndakubwira cyo gituma navuze ko ari very cool kuko je naratangaye umuntu akorana n'abasani bamaze kugembere gatonya kandi umaze kugira experience z'ishimino by'umuziki ariko arabona ukuntu ari très ouvert ukuntu yaguha ama conseil akabwira ati kora iki ahubwo mbona umengo indirimbo yawe uko wari wayanjije ubwa mbere rabuhindure ugira ukuntu hari umuntu ngavuga ati none uyu muntu kumengo aranyitayeho cyane kandi ari rya mbere dukoranye nawe gusa biragenda neza aranyitaho cyane gose n'umuntu ameze bien ko ntabwo yumvire kugayigoga cyane kugaya ama idea yanje arakumviriza aho ati basi bon ndumvira ivyo kuravuga nta kuntu twokongereza donc majambo makwe ni muri très ouvert cyane gose indirimbo imaze gusohoka wahaye urabi ngene yakiriwe urabishima indirimbo yanje bon ego vraiment yarakiwe bien mu ma famille mu bagenzi abaproche ibintu nk'ivyo barayishimye cyane ahubwo baranyankoraje ambwira ati kora cyane bandanye kurakora ni bon passion yawe kwa twayiboye twari tuko turavyemera ariko twabonye batwemeje bandanya kandi ko haje and then no kuma radio yaraciye ko naronse ma feedback amwe meza bamwe bambwira ati bon ko haje vraiment bandanya ntucu ugira indirimbo imucu nka kwa bandi tumenyere babigira basora indirimbo imu gacubona barahagaritse babandanya ko baragira ariko nagumye kuma conseil y'abagenzi y'abaproche vuga ati nanje ntegeza gupambana ntegeza kupersevera cyane gose nico navuga ugiye sore indirimbo ya mbere akantu uvuga ati wakuyeho nka experience gatandukanye abandi batari bakubwiye abandi utari wabumvise ko akantu we wibone uti aka kantu kabisa ati iyo ntaje sore indirimbo atane kukamenya akantu nk'aka experience ugira ati urakuye y'ubu byo gakorera ko ku ndirimbo igira kabiri cyangwa kuze kurikiye bon jewe novuga aho nabonye experience zimwe nagiye nkuyeyo nigihe nagenda kugira recording muri studio hari ibintu nahora mbona mengo biri facile cyane gose biroroshe ushikanye n'abantu nyarutsa ho nyene ndibuka bakima programme ya mbere kugenda gukora beat nibaje ko kantu ducisha ko n'iminota 2 iki kumbe rero suko bigenda ibintu bifata umwanya cyane ahubwo mukazona n'abantu basohoye ntimvuze bona baneglija kuko hagiye habari ingwano iteye ubwoba hariya kugira umuntu akora igikorwa cyo neza gisohoke rero narakuyemo experience zimwe hari inzi ntari niteze kuno recording ibintu birebire gusa bimwe nagenda yibonerayo nze ndayimenyerayo biravura rigenda neza so ubu rero ku ndirimbo zikurikira watwemerera ko ufise indirimbo nyinshi ugiye uri kurategura zimaze kwandikwa asigaye kuja kuri codinga twitege nk'indirimbo yawe shasha ryari kumva wagarutse ngira ni mu mwaka uza ko deje wana ku kwezi ku mwaka usa n'uwaheze turi hafi gutariki 10 ibintu nk'ivyo ndibaza nandi début ya 2022 nko mu ma janvier ko après ibintu by'amafete ibintu nk'ivyo umuntu ashobora kugenda kugira kuko navyo bisaba uburyo bisaba umuntu yitegure neza ikintu cyose ibintu nk'ivyo yego gusa ndibaza ko nta 2 mois isigaye nta na 1 mois et demi yohera umuntu ataragira ntarasora ikindi gikorwa duhereye ngaho nyene ku kintu cy'uburyo nticoroshe na bukebuke cyane gose ikintu cy'uburyo nticoroshe kiragoye cyane aha mu Burundi urabona ko
parmi y'amapeya muri East Africa akigize atarashika cyane gose ataratera imbere cyane Burundi buri mu munani mu peya mbere rero ibintu by'uburyo biragoye kandi hariho bana fatiye nko kuri example y'abavyeyi aha twenshe abavyeyi bacu ngaha mu Burundi si benshi twizera bagene iyo ideo kabayo ideo kavuga ati papa je ndi passionné n'ibintu by'umuziki ndashaka kuzonagenda muri studio nsohora uzonafasha uburyo ntiyopfa kubitahura utamuzana ivyo kwiga canke ivy'ibiki ico gituma bica bigora nka Joana nkiri umunyeshure sindatangura gukora ibintu nk'ivyo birangora cyane gose ariko ndafise umuvyeyi papa wanje mbona papa abavyeyi bose banje baramfasha kuri ico kintu ca c'umuziki yego vraiment bingora cyane ariko si vya cyane gose ariko umuntu umwe nko kuja muri studio kugira audio sawa ntibigorana yego si sana mu guheraheza rero sinzi girafise ka ijambo rya nyuma nakamutera bamwe nabandi reka mu guhereza kwanza mbanze shimire TV yanyu K90 TV yego ndabashimiye cyane ku mwanya mwampaye kandi nongera ndabasaba n'undi munsi ndabituye ntimuzotebe kunyitaba na cyane ku ndirimbo yawe kuko gisohotse abantu nkamwe nimwe turondera ugasanga mwe mudufasha ibintu bijyanye na promotion hama nkongera nkashimira abandi bose abakunzi bose umuziki ndundi nkongera kandi nkasaba abamaze kubona ibikorwa byanje bimwe babandanye soutien bagira supportinga cyane gose kuko irya support ya biratuma nanje nongereza ingufu zo kugira nkore cyane gose nico novuga rero ndashimye cyane gose twize ko indirimbo yawe umuntu ashobora kusanga kuri channel ya YouTube ego iri kuri channel yanje ya YouTube twibutse izina rya channel izina ry'uwanje nyene ry'uartiste ni Ken Kenthy cyangwa kandika trust me kuko nani title ya nani wanje muziki indirimbo y'uwanje ni trust me no wandika trust me by Ken Kenthy tuyibona ni audio iko cover iko cover ntabwo ari video ntabwo gize ntabwo ari ibyo lyrics merci sana tushimira mwebwe mwese mwakoma dukurikirana bakurikirana K90 TV ariko barakurikirana ibiganiro byacu turashimira cyane twe kumwe na Ken Kenthy yako aratubwira ku bijyanye n'umuziki n'ubuzima bwe muri career ya music ubona ko ikiri nshasha ari akitangwa ariko bumva ko afise byinshi yatuyagiye kandi byiza turashimira cyane mu mandanye mudukurikirana kuri channel yacu ya YouTube mu mandanye mukurikirana ibiganiro byacu ko kandi tubutsa ko na page Facebook ihari kugira ngo mushobore kuronka ama link byoroshe n'ibiganiro bihari nuko tubashimire cyane amugire umunsi mwiza ciao.